akaba kuri uno munsi wa kane bandekuye, ni ukuri ndashimye. uri mwiza Yesu, reka ndabivuge. Uri mwiza, uri mwiza, uri mwiza, uri mwiza, reka ndabivuge. Uri mwiza Yesu, uri mwiza, uri mwiza. Gute nyakubahwa, yego namvise yuko ubutumwa napfutse mwashikanye, nkaba ndabashimiye. Akaba kuri uno munsi wa kane bandekuye, ni ukuri ndashimye, ndagiye mu bibondo vyanje, ni ukuri murakoze, muragize neza, ni ukuri nabashimiye kandi ndagamburutse. Akamo kabandanya kumvika igihugu cose, murakoze. Wa mugore w'igihanga nari mfungiwe kuri komisariya i Bubanza. bitewe n'umugisha w'abarundi w'ishure ry'abarundi bose, mumeze neza, mwiriwe amahoro. Nanjye ndi umwe mu bigishwa bawe babakurikirana ijoro n'umutaga. Nari nje kugushimira ngukengurukira, niko nshima mu kibanza c'umuvukanyi c'umupfakazi warawutabarije ngaho i Bubanza muri komisariya y'Ububanza, yariho yarapfungiwe, warawutabarije. Numva ntangere ndagushimira, noronke ndagukengurukira, warawumuvugiye, akamo kawe wateye karashitse kure, karakwiragiye mu bacamanza hose. Nkubwije ukuri, ariho hose, haba mu bacamanza, haba mu bati, wumva hasamira na audio yiwawe. Aho hose muri Bubanza, abahehe bose, ubutumwa bwawe ntaho butashitse kuva mu gatondo ko kuri uyu wa kane. Kabisa mwarakoze gushikana ubutumwa aho bwagenewe kugera. Numva je ntonge ndabashimira, ntorongere ndabakengurukira. Imana yo mw'ijuru niyo izobahemba, natwe tuzobafasha kubaka izina, nta kindi, ntabwo utagerageza. Kandi ico twokumenyesha nuko gurupe yawe abenshi abategetsi abakina abandi burya ubu bayirimwo barayikurikirana kandi cane. Tugushimira kandi tugukengurukira ku ciza waragukoreye umuvukanyi Serine w'igihanga. Ego benshi vyari vyarababaje, nk'ubu basikije twumva ko biteye agahinda kako gicumvikana. Ikintu je nogusabira ni uko imigisha n'imihezagiro bituruka ku Mana yogusaga, kuguproteja, ikakurinda umwasi satani, ikakurinda ivyo vyose vyogukura ku rukundo rw'umukama. Imana yabana ikuba hafi, kumuri ikazodufasha nawe ukandikwa mu bitabo, ukaba umuntu umwe w'akamaro mu Burundi, igihugu cacu kikazobona, sinumva ingene mbere nabivuga. Uri intwari mu buzima, uri intwari ku gihugu. Ego mugira ijoro ryiza rero, nta vyinshi novuga, kwari ugushima no gukenguruka uko wamutabarije n'abandi, uko wamutabarije bigashika kure. Vyabaye irya mbere bidutangaza tubonye OPG wenyene niwe yamwijaniye kuburana, yamwijana muri parike
byatangaje abantu benshi, kandi OPG abari mu bindi ntibiyamwijaniye mu gatondo ka kare. Turabona ko bose baguye igihumura, turabona ko bose bagizene bafite ubwoba ku mukuru w'igihugu kwibara ntaryo ryari ryaguye. Reka Imana iguhezagire, banayikuba hafi, igukingire imitego mibi ya shetani, igukingire kuri ibintu byose byo guhungabaniriza ubuzima, byo guhungabaniriza umubiri, byo guhungabaniriza umutekano. Nta kindi twogusabira atari ico. Reka umuvyeyi Bikira Mariya abandanya kuba hafi, agushire mu mutamana wawe, akubungabunge nk'uko twamuhawe na Yezu ubwiwe ku musaraba. Akabwira ati, bwira Yohani ati nguwo nyoko wawe, nawe akubere mama, akuzigame, agushikane aho utazi kuzogera, aho bazohagushikana. Ukuri Imana niguhezagire, natwe tuzokukurikirana ijoro n'umutaga, twaravyiyemeje kandi turavyemera. Nanje ndashimiye Imana cyane ko uyu muvyeyi yarekuwe. Ndashimiye abantu bababajwe n'uyu muvyeyi bakamutiza telefone, hanyuma agashobora kurungika ijwi ryiwe kugira ngo natwe turibashikirize. Ndashimiye abacamanza bumvise ko bikenewe yuko yorekugwa, baravye akarenganyo ariko aragirirwa, hanyuma bakamurekura. Ndashimiye mwebwe mwese mwagize ico muvuga mu kwerekana akababaro, mudatahura, mutumva ukuntu uyu muvyeyi yoba yarapfunzwe amezi 4 yose azira ivyo mwumvise. Imana nibahezagire mwese. Reka nsozerere kuri Afande Nzeyimana Joseph batazira Vyenya. Afande muriko muranyumviriza, iyi nkuru ngoma ndayisubiremwo mwumva. Eka mwese nta numwe nkuyemwo, reka ndayisubiremwo. Ari ibururi neza na neza aho bita Ibuta. Ndayiragije Juvenali batazira Kome yarasimbaganye agomba kwica Niyubuhungiro Christophe. Iyi nkuru sinokwirirwa ndayisubiramwo yose, murazoyiraba mu rugendo rw'amajana 932. Uyu muhafande nawe ari mu bantu barenganijwe cane, ariko aramara imyaka ishika muri 3 mbere irenga ari mwibohero kandi azira ubusa nkuko twabibamenyesheje. Urubanza rwiwe umushikiranganje w'intwaro yo hagati mu gihugu araruzi, urubanza rwiwe umushikiranganje wa mbere araruzi, umukuru w'igihugu uru rubanza araruzi, aherukira Bururi bararumubwiye, umushikiranganje w'ubutungane wenyene nyakubahwa Domina twararumuhaye. Murabona yuko twarumuhaye itariki 2 z'ukwezi kwa 4 mu 2024 niho twakora urundi rugendo ruvuga kuri Afande, ariko nta kintu na kimwe yavuze, biboneka yuko atigeze anaruraba. Twarabwiye yuko tuzokama tubaha screenshot. Rero mu gihe ataravye ibintu twamuhaye, ndafise amakenga yuko n'abandi banyagihugu bato bato bashobora kumurondera ntibamuronke kuri telefone, kandi ariyo yatanze ngo abantu bazomurondere. Bo mumbabarire ivyo sinokwirirwa ndabitebako, ariko nukuri turasubiye gusaba dushimitse uyu mupolisi Afande Nzeyimana Joseph, mwebwe mwese mufata ingingo, nimwikubita gashi mu mufungurure, kuko ibintu nk'ibi nivyo biriko biratukisha ubutungane bw'u Burundi, nivyo biriko biratesha agaciro ubutungane bw'u Burundi. Akarenganyo umuhafande yahawe itegeko n'umushefu wiwe, amubwira ati azane imoto muri komisariya, arayishikana, hanyuma bari bavuze ngo niwe yayivye, ariko barayibona muri pariki. Iyo moto barayibona, none iyo moto bamwagiriza bamaze kuyibona, kubera iki ataciye afungurwa? Ubu apfungiwe iki? Uwo muntu amupfunze bose batinya ninde? Ubu yovuga ko mupfungiye iki?
ibi bintu biri mu bintu Imana yanka urunuka. Mwiyumvire gupfunga umuntu imyaka 4 ataca ariko arazira, ariko ararenganywa kandi aguma arenganywa. Mbega naho yorekugwa azoronka indishi y'akababaro? Ivy'ubutungane bw'u Burundi birakwiye gusubirwamo. Reka sindavyinjiremo cane, ariko nukuri nsubiye kubatakambira, gira ikigongwe mu mubohore. Gira ikigongwe mu mubohore, aje mu muryango wiwe, hanyuma abandanye n'akazi k'igihugu. Ahubwo dusaba yuko naho yorekugwa amafaranga yose atahembwe ari mu munyororo yoca yahembwa. Akarenganyo nkaka turakiyamirije. Ijambo ry'Imana muri Yesaya igice 58 ku murongo wa 6. Mwibuke yuko turi mu misi 40 y'ukwisonzesha. Uno musi n'umunsi ugira 25. Haravuga ngo mbega ukwisonzesha nkunda suko kurekura impazwa zari ziboshwe zikidegemvya. Turabasavye ngo mwikubita gashi rero muri kino gihe murekure impahazwa zidegemvye zije mu miryango yabo. Ndasubiye gushimira mwebwe mwese mutabariza abantu vy'ukuri mubona yuko bariko bararenganya. Muze murabazana tubivugire ku mugaragaro, n'ababapfunze tubavuge kandi bazomaramara babarekure. Imana izobibahembere kuko murakora igikorwa kinini cyane. Imana ibongerereze uwo mutima w'impuhwe, kuko iyo ubonye umuntu ariko ararenganywa hanyuma ukemera ugatanga utumega twawe ukarondera abandi bantu bashobora kumutabariza, ni ibintu vyiza cyane. Nubwitange budasanzwe. Reka rero tubashimire mwese, umumu wese ku ruhara azogira. Abarundi twese dufatane mu nda tugwanya akarenganyo, kuko wanka kugwanya akarenganyo ejo bagaca bakagirira wewe nyene. Hanyuma rero nawe ugacutangura kweraguza mu kirere usemagura ijuru. Imana yo mwijuru nibahezagire mwese. Reka twibanarize kwa rugendo rwacu maze tugaruze umunezero Satani yatunyaze. Umuntu atarashika mu ishuri ry'abarundi bose turamuhaye.